Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri munesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko muri migwi kirundi mushikirizwa n'imonesha kuri yanyu mukunda. Imonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezo kandi biba byakura amatoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu iperereza, mu gateka kaze na muntu, mu migenderanire ndetse n'andi makuru yose ariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabakengurukiye mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu cy'u Burundi. Ndabakengurukiye mwese mudukurikira muri mu bihugu bibanyi. Ndabakengurukiye kandi mwese mudukurikira muri mu makungu jya kure. Ndabahaye ikaze mu makuru tugira tubashikiriza muri iyi saha, n'amakuru abazindutse aravugwa mu bisata bitandukanye. Niba utarafyonda sabone na partage, reka ndakwibutsa ufyonde kugira ntuze uracikanwa n'amakuru tuba tumaze gushira kuri imonesha kuri yanyu mukunda imwe rudende ya Isange TV. Imonesha kure ibashikiriza amakuru aba agezweko. Ndabahaye ikaze rero mu makuru tugira tubashikirize, amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Akuru uyu wa mbere igenekerezo rya 19 Rusama uyu mwaka wa 2025, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo rumwerekeza mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, aho yagiye kuganira na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame kugira ngo barabire hamwe ukungene umutekano wo mu karere k'ibiyaga binini wobandanya ugaruka. Nimwe kandi amatora yimirije ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, amatora y'abashinga amateka, nkenguza amateka, abaje inama b'amakomine ndetse n'ay'abakuru b'imitumba. Nimwe kandi mu mwaka wa 2027 naho twimirije amatora y'umukuru w'igihugu, akaba rero ari amatora ariko aravugisha abenshi, amakungu ndetse n'abakurikiranira hafi iby'agateka kaze na muntu, aho bavuga ko ibi byashitse ubwo abanyagihugu b'u Burundi biyamirizaga ikiringo ca gatatu c'uwari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, ngo ari nabyo bishobora kuzoshikira igihugu cy'u Burundi mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027, mu gihe ngo abanyagihugu bo hava biyamiriza ikiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari we Evariste Ndayishimiye. Igihugu kibanyi cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi bimaze iminsi bitumvikana, hagaragara kunyinyurana na cane mu bijanye n'umutekano, aho rero igihugu cy'u Burundi cagiriza igihugu kibanyi cy'u Rwanda uko coba gifadikanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ivyo kandi bishimangirwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho ashikiriza amajambo avuga ko igihugu kibanyi cy'u Rwanda mu gifadikanye n'abasi b'u Burundi mu gushaka gutembagaza intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ivyo kandi biruko mu gihe mu minsi iheze ubwo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaganiraga n'umumenyesha makuru wa France 24 yagirije leta y'u Rwanda ko ifadikanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho ngo ndetse ngo n'abansi b'u Burundi mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi burongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ivyo kandi biruko mu gihe leta y'u Rwanda yo idahengeshanya guhakana ibyo byose yivuye inyuma, ikavuga ko atahuriye n'imigwi yitwaje ibigwanisho ifashe umugambi wo gushaka guhungabanya ndetse no gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ivyo kandi biruko mu gihe rero kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 19 Rusama uyu mwaka wa 2025, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aribwo yishikanye mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, akaba rero yakiriwe na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame, aho rero bagiye kuganira ngo barabire hamwe uko injyane ziri hagati y'ibihugu vyompi zohagarara ndetse imigenderanire ibandanye igaruka ndetse n'imipaka barabe uko yo kugururwa nkuko tubishikirizwa namwe mu masoko yacu yatubereye ngaho. Naho mu cibitoke rero mu gihe rero n'ubundi igihugu cy'u Burundi cafashe ingingo yo kohereza abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo, bagiye gufatikanya n'umugwi witwaje ibigwanisho wa Murantunga, bagiye guhangana n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23, aho bafatikanyije n'igisirikare ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo FARDC ndetse n'indi migwi yitwaje ibigwanisho. Igihe c'ibitokiho zimwe mu ntwazangabo rero zo mu gisirikare cy'u Burundi biravuga ko zaba zase kuja kugwanira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Intwazangabo zitanu zipeti irya majoro zaraye zanse kujana amakompanyi yazo
muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biciye mu kinyegero baciye ku ruzi rwa Rusizi. Basabye ko ngo bagenda neza mu rugendo rwerekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baciye bahagarikwa ubwo nyene ngo baca bajanwa mu bibanza gushika ubu tutaramenya iyo babajanye. Ivyo rero bikaba vyabaye kuri uyu w'Imana. Abasirikare b'Abarundi twabajije mw'ikambi ya Cibitoke uraruko bushira urengero bw'u Burundi bavuga ko abasirikare batakigira na morale na gatoyi, bavuga ko atana kimwe kibatera intege mu gituma bajabuka mu kinyegero bakaja gupfira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kwatazi nico bariko barazira. Bakaba rero bariko barasaba ko hoba umuco usumbirije n'intunganyo nziza nkuko ngo vyakorwa ubwo ingabo z'u Burundi zoherezwaga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bijanywe bivanye n'ishirahamwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Haracibonekeza gutumvikana mw'ikambi y'igisirikare ca Cibitoke, ikambi igira y'ijana12 y'abasirikare bagwanira hasi hagati y'intwazangabo zitegerezwa kuja kugwanya ku rubuga umuhari wa M23 muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubwo amasoko atandukanye mu vy'umutekano muri ayo makambi yo mu Cibitoke yene ahahurira abasirikare baba bagomba kurungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abasirikare b'u Burundi bahererwayo imyambaro y'igisirikare ndetse bagaca bajabuka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nyene aho baca bambirwa impuzu z'igisoda ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ariko bamwe mu ntwazangabo baranka gushora ingabo ku rubuga ngo ruteye ubwoba ku bw'amasoko nyene twabacije kuganira. Ayo masoko kandi yemeza ko intwazangabo yo mw'ikomanyi ya mbere y'ipeti rya majoro ngo yoba yaranse kujana inkompanyi yiwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Izindi ntwazangabo zibiri nazo ngo zaciye zimukurikira, baciye rero ngo baburizwa imodokari bajanwa ahantu gushika amagingo aya hataramenyekana. Kugira indi soko mu gisirikare ryegereye cane iyo dosiye, ivyo biribonekeza mu basirikare bato bato no mu zindi ntwazangabo, kandi ngo bose ntibabona akamaro ko kuja gupfira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkuko babandanya babivuga, ndetse ngo kuko nta n'ishumbusho baba bahabwa. Barataye intege kubgayo masoko niko babandanya bavuga. Bamwe muri bagenzi bacu dusangiye urugamba baraguye ku rubuga rw'intambara, ariko uburongozi mu gisirikare buranyegeza amakuru yose ku miryango y'abahise. Igihugu nta niteka giha mbere izo ngabo ziciwe ku ubutaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, hagaca ndetse ngo hatangwa amafaranga y'intica ntikize nk'ishumbusho ku miryango y'ababuza babo. Niko umwe mu ntwazangabo twasanze mu ntara ya Cibitoke avugana akababaro. Ishavu ku bw'amasoko atandukanye rirabandanya ryibonekeza mu migwi y'abasirikare bitegekanijwe ko baja kugwanya abaroberi ba M23 muri Nord Kivu. Ikiboneka nuko abasirikare b'u Burundi biyamiriza uburyo ngo bwo kwiyunguruza bajanwamwo. Benshi muri bo babona ko ngo kubona bagenda mw'ijoro bakajabukwanwa uruzi rwa Rusizi rurimo ingona n'imvubu nyinshi ngo biteye ubwoba. Bategekwa ngo guca mu ubuce bwa Kaburantwa, Gasenyi no kwibarabara rya 12 ku mutumba Rusiga Kigazura ndetse muri komine ya Buganda na Rugombo, bagaca ngo bagira urugendo rurerure n'amaguru. Kurundi ruhande ingendo ngo bazikora n'amamodokari kugira ngo bashobore gushika mu bice biriko biberamwo intambara, aho barenganye igisagara ca Goma ngo ikanababuza mbere ngo kwitunganya neza kugira ngo bakore neza igikorwa kiba acabajanye. Abasirikare b'u Burundi basaba ko hahinyanyurwa
uburyo bwo kunguruza ngo batwarwamwo mu gushira imbere ukurakuranwa kw'indege hagati y'ibibuga vy'indege vya Goma na Bujumbura nk'uko iri ku mugwi w'abasirikare bajanwa bavuye ku kibuga c'indege ca Bujumbura berekeza muri Nord Kivu mu bikorwa vy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Tubabajije ibijanye n'ayo makuru abarongoye ikambi y'igisirikare ya Cibitoke ntaco bashimye kudushikiriza, nubwo igisirikare c'u Burundi kiguma kinumye kuri ivyo bikorwa n'urupfu rw'abasirikare baco muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kirabandanya. Kuri uyu wa gatandatu igisirikare c'u Burundi carahanyumvye umusirikare w'ipeti rikuze yaguye ku rugamba muri Kongo. Kuri uyu w'Imana naho M23 ishobora kwereka abasirikare b'Abarundi bafashwe mpiri mu kiganiro n'ibimenyesha makuru nk'uko bishikirizwa na abamenyesha amakuru ndetse na zimwe mu ntwazangabo zikorera muri ico gisata. Reka rero mbashimire mwese mwari muri kumwe natwe amakuru twariko turabashikiriza kuri iyi saha, tubaye tuyasozereye ngaha, turaza gusubira amakuru araza kuba agezweko.